Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kandi ku biriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu ndongozi nkuru z'igihugu n'iz'umugambwe ndetse n'abafise urara rukomeye cyane muri politike y'igihugu c'u Burundi. Mu minsi iheze rero Reverend Ndikuriyo yaragize ico yashikirije amajambo menshi yoba yarabana n'ubuzima bw'igihugu, ibirabana n'ipfungurwa rya Bunyoni ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Abategetsi benshi iyo bageze ku kibazo kirabana n'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arenguiyome Bunyoni, abenshi barabisimba bakavuga ibindi kuko abenshi batinya no kuvuga kuri iyi dosiye. Reverend Ndikuriyo nk'umwe mu bigeze kuvugwa ko bari ku ruhande rwa General Bunyoni ndetse kandi bikanavugwa ko yagize ihangana ridasanzwe n'umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye, vyose tugiye kuza tubigaruke ko muri ano makuru. Nawe rero yaragize ico ashikirije kuri kw'ipfungwa rya General Bunyoni ndetse nimba koko Arenguiyome Bunyoni azopfungwa canke azoguma mu munyororo. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana barere mu bisagara bitandukanye, abari hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Reverend Ndikuriyo yaravuzwe cyane ko ari umwe mu bari begereye cyane Arenguiyome Bunyoni, ndetse hari n'imwe mu ntahe zikomeye cyane zigeze gutangwa n'uwarajejwe kumugendanira, nawe akaba yaravuze imigenderanire idasanzwe yari hagati ya Bunyoni ndetse na Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu rero niwe ubwo yigambye ko yagize uruhara rukomeye mu ipfungwa rya General Arenguiyome Bunyoni. Mu kiganiro yatanze ku wa gatanu uheze, Ndikuriyo yavuze ko bene Bunyoni bari barapfuye, inshuti za Bunyoni zahanywe mu mugambwe. Bunyoni agerageza kuzivugira yongera azihubuzi. Mu mvugo y'agashinyaguro Ndikuriyo agira ati, naciye mbwira abagumyabanga mu buserukizi bukuru bw'umugambwe nti burya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja munsi ikindi hejuru. Aha Ndikuriyo muri iyi mvugo ye ntiyatomoye hagati yabe na Bunyoni uwari amazi n'uwari amavuta. Mu mvugo yiwe Ndikuriyo asa n'uwatomoye kandi ko Bunyoni atambabaza azohabwa vuba. Abavuga ko ipfungwa ryo hari icyo yica ubutunzi bw'igihugu navyo Ndikuriyo yagize ico avyishura ko, nk'uko tuzobigaruka ko mu makuru yacu atatubageza ko vyinshi bivuga ko vyapfuye mu gihe Bunyoni yinjijwe ihorero rikuru rya Mpimba, ndetse namwe mu masezerano yabuzwe n'abategetsi bo hejuru kugira ngo bayanagure n'ubundi ivyankenerwa bibandanye kuboneka ngaha mu gihugu. Mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi 2022 mu mpera yako niho Arenguiyome Bunyoni yafashwe. Uyu akaba yarafashwe agira ahunga igihugu nk'uko vyari vyatangajwe n'inzego z'iperereza, cyane cyane ko vyari vyanditswe n'ikinyamakuru ikiriho cegukira iperereza. Aha rero niho bamwe benshi bibajije ibibazo bitandukanye, bamwe banatangura gutangaza ico biyumvira kwikurwa ry'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arenguiyome Bunyoni. Bavuzwe cyane ko bari begereye Arenguiyome Bunyoni ndetse ko bari no kumufasha mu gutembagaza ubutegetsi, harimwo abo mu mugambwe imbere CNDD-FDD, abo mu nzego z'umutekano, mu nama nshingamateka ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Bamwe bati ese koko General Bunyoni yarateguye kudeta? Mu vyaha Arenguiyome Bunyoni yagirijwe, ivyaha vyari birimo kugarukamo cyane harimo icyaha cyo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu. Ikibazo cyagiye kiribazwa n'abarundi benshi kuva ku igenekerezo ya kabiri kwezi kw'icenda n'umwaka w'ibihumbi 2022, aho Perezida Ndayishimiye yamenyetsa ko hari ibihangange mu butegetsi vyariko birategura kumutembagaza, akagira ko atanga akarorero k'amaconco umwami Mwezi Gisabo yari yahaye vyose ariko agashaka intebe y'umwami. Abarundi bagumye bibaza uwo maconco mushashu wari we.
Ayo majambo yayongeye ku yari yavugiwe mu masengesho aheze ukwezi mu ngoro ya CNDD-FDD kugenekerezo ya 25 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022, aho havuzwe ko atamahasa asangira intebe y'uburongozi, ko ihasa rimwe ryorindira irindi rigapfa canke rigahiza ikiringo. Perezida Ndayishimiye nawe yariyongeye ko Imana yamubwiye kwirukana indongozi z'indyarya. Ikurwa rya General Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere rikaba ryaraje risa n'iryemeje abarundi ko Bunyoni ariwe maconco ariko aravugwa muri ico gihe. Mugabo ibibazo vyavyutse mu barundi benshi ni vyinshi cyane. Abafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bakoregwa iki? Nimba yarabeshiwe naho bizogirize nkurikizi. Ibi nazo vyagiye biribazwa n'abarundi benshi batandukanye, gusa inyishu zavyo zikagenda zigaragazwa n'ingene urubanza rwa Bunyoni rwagiye ruracibwa mu gisata c'ubutungane. Hari ikintu cihuta muri kino gihe. Amajambo atangaje, ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu ni ijambo rishika kure, ndetse n'abarundi benshi yoba abakurikirana ivya politike, abenegihugu basanzwe ndetse na benshi bamenyesha amakuru bakagira ico bashikirije ko. Kuva ico gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari ibihangange vyashaka kumutembagaza, abarundi benshi baravyemeye, ariko batangazwa n'ingene gushika mu mezi atanu imbere yaho abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi batigeze bashirwa habona n'ivyemezo vy'ukuri bashatse gutembagaza ubutegetsi. Niho vyashitse rero mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa kane bigatangazwa ko Arengiyome Bunyoni yagiye gusakwa iwe muhira. Ico cyose abantu bafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi barahagarikwa bakajanwa imbere y'ubutungane, naho bo bari abakuru bakomeye barahagarikwa. Domitien Ndayizeye nihozo ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege barahagaritswe nabo mu mwaka w'ibihumbi 2006, bagirizwa ko bateguye guhirika Perezida Nkurunziza. Mu nyuma vyahavuye biboneka ko cari ikinyoma. Gushika ubu kandi hari ikinyamakuru kimwe rudende cari kimaze kuvuga inkuru zijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi muri ico gihe. Ni ikinyamakuru cyo mu Buganda Chimp Reports cemeza ko abategetsi bo mu karere bamenye uwo mugambi baca barafasha Perezida Ndayishimiye gukurikirana ibikorwa vyose vya Bunyoni, bongera kandi baraburizamwo uwo mugambi. Muri abo bategetsi bavuzwe harimwo n'abategetsi batwara igihugu c'u Rwanda, ko ari bo barahaye Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru ajanye n'ivyo Bunyoni yavugira ku matelefone yiwe, ndetse n'ivyaganira n'abandi bategetsi batandukanye kugira nyene itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye riburizwemwo. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari ico ashobora kuba yarihenze. Akibwira ko gukura Bunyoni vyonyene bikwiye, hamwe koko yoba yaragomvye gutembagaza ubutegetsi. Aha benshi bakavuga ko yihenze cyane, kuko umwanya wagiye uratambuka niko abarundi bagiye biyumvira ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshiye Bunyoni kugira mwikize, banaravye uko vyagiye biragenda mu rubanza rwiwe. Abarundi benshi rero bagafata ko Bunyoni ashobora kuba yarambitswe ibara, ahubwo benshi bagashimika ku nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye na Bunyoni baba barapfuye umwe mu bapfumu babo. Kahise karerekanye ko abarundi bakunda cyane umuntu wese yabonetse ko hamwe n'ubutegetsi, niyo baba barigeze kumwanka baruhira kumugaruka ko iyo babona ko hamwe gutwara vyama bibamwe ibindi bibazo vyinshi. Uko ubuzima buguma buzimba, uko ibibazo biguma vyongerekana, niko kandi abarundi bavuga ko ibintu vyagendeka Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere benshi bahavuye banamubonamwo ubwirukiro mu gihe leta ya Ndayishimiye murantunge, mu gihe leta irongwe na Gervais Ndirakobuca yananiwe gutora umuti w'ibibazo vyinshi bihanze igihugu, harimwo ibura ry'igitoro, isukari, umwavu w'ikizungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Arengiyome Bunyoni yarisiguye imbere y'ubutungane ku bintu vyose yagiye aragirizwa ko yakoze akiri ku butegetsi, ndetse n'ivyo gushaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Bunyoni yaravuze ko uwo mugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye atigeze awukora, kuko ngo ubucamanza nabwo butigeze bubona abandi bari bafatikanije urwo rugamba rwo gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida yaravuze ko akikijwe n'imburakimazi. Bunyoni aranuma ubwo arakiri umushikiranganje wa mbere. Perezida yaravuze ko akikijwe n'abasuma. Bunyoni aranuma. Perezida Ndayishimiye yavuze ko akorana n'igihangange cingize maconco, aho naho nyene Bunyoni ntiyishuye. Mubanga yahoramwo Bunyoni ntiyavuga.
twabona umukuru w'igihugu ari watembera akaguma avuga ibibazo vyose. Mu myaka 3 n'ibibazo mu gihugu vyaba vyarakomeye kurusha. Hanyuma Bunyoni agatangura kuvuga, bamwe bati bizogenda gute. Bunyoni kuri ubu urubanza rwiwe rwaraciwe akatigwa umunyororo wo guherayo. Ivyo benshi mu barundi batandukanye bakiriye neza. Gusa ikurwa rya Bunyoni n'ubundi naryo ryakiriwe n'imirwi itandukanye y'abarundi. Benshi bakavuga ko ari ingingo yakiriwe neza impande zose. Gusa benshi bakibaza bati niyo kuri kutoshirwa habona niyo ubutungane butakora ivyo busanzwe bukora, iyo hari abagirijwe gutegura gutembagaza ubutegetsi, abarundi bazofata ko General Bunyoni yambitswe ibara. Ngo Bunyoni nawe si umwana, nayo mpamvu henshi haba amasakwa mu cumba apfungiwemwo mu ibero rikuru rya Gitega. Benshi bakavuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuzotangara mu mwaka w'ibihumbi 2027 canke imbere yaho, abarundi bakeneye ukuri gusa, kandi ukuri niko konyene kuzokiza igihugu nk'uko vyatanzwe kugaragara ko mu biganiro vyinshi biremeshwa n'abategetsi. Ikibazo ca Bunyoni kiguma kigaruka kubera ibibazo vyabaye akananira abahinga mu gihugu. Ikurwa rya President Ndayishimiye rero murantunge, ikurwa rya General Bunyoni ryarakoze ikintu cyari cifuzwa n'abarundi batari bake, aho benshi babona ko bidashoboka. Ndayishimiye rero ngo yakoze ikintu gitangaje cyo kubogoza Bunyoni. Ni ingingo yakiriwe neza impande zose, kuko mu mugambwe CNDD-FDD naho barakeje umushikiranganje wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca, bongera bamenyesha ko batazigera bashigikira abapfukama mu nda abenegihugu, abanyegezi ivyankenerwa ku benegihugu, kandi wasavye ko abagirizwa ubwo bubisha bashengezwa bagahanwa hakurikijwe amategeko. Itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'umugambwe ntiryigeze rishimira na gato ya Bunyoni yahahora kuvyo yakoze, ahubwo itangazo ryamusabira guhanwa. Iryo tangazo kandi ntaco ryigeze rivuga ku vyo umukuru w'igihugu yari amaze iminsi avuga ko hari ibihangange bishaka kumutembagaza. Umukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo nawe ntaco ico gihe yigeze atangaza, mu gihe mu yindi migambwe havuze abayirongoye. Reverend Ndikuriyo naho yitavye ibirori vyo kurahiza umushikiranganje wa mbere, ntitavye igikorwa cyo kurahiza leta nshasha irongowe na Gervais Ndirakobuca. Ikibanza ciwe cagumye kigaragara nk'uko bitangazwa. Batavuga rumwe n'ubutegetsi, Agathon yararongoye SNL ico gihe, nawe yarashimye ikurwa rya General Bunyoni, yongera asaba leta ko itosubira kwiganzirwa n'umugambwe umwe. Akamo kiwe nikumviwe, ari nayo mpamvu abashinga amateka ba SNL batitavye ibirori vyo kurahira kwa Gervais Ndirakobuca. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha yarashimye ikurwa rya General Bunyoni, ashimira President Ndayishimiye, yerekanye ko ashobora gufata ingingo nk'umukuru w'igihugu, acamusaba kwerekana babasuma bose n'ababicanyi bose yama ariko aravuga maze bagahanwa. Aha Frederic Bamvuginyumvira yasavye kandi umukuru w'igihugu guhagarika ingendo y'intwaro y'umugambwe umwe no kureka imigambwe ikidegemvya mu Burundi. Saba bonyene bagize ico bashikiriza, kuko no mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, Vital Nshimirimana arongoye urunani Froske nawe yarashimye rwose ikurwa rya Bunyoni, ariko atangazwa n'igenwa rya Ndakugarika nawe azwi muri vyinshi yarahuriyeko na Bunyoni. Aha Vital Nshimirimana yabona ko President Ndayishimiye yiyimye akaryo keza ko gushigikira intumbero abwira abarundi. Marie Louise Baricako nawe arongurana rw'abigeme n'abakenyezi inamahoro, yarashimye cyane ikurwa rya Bunyoni, yongera arakeza Ndayishimiye, yerekanye ko no mu gihugu atagihangaga kiba hejuru y'amategeko, asaba President Ndayishimiye kuguma kuri iyo ngendo nshasha. Ni mu gihe Radio Inzamba nayo yashize ahabona amakenga ya bamwe mu bazi Gervais Ndirakobuca ku rugamba, aho bamutaziriye Ndakugarika. Ibi vyose ni vyagiye birashikirizwa n'abarundi batandukanye. Gusa tugarutse ku majambo atangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo, kandi biboneka ko mu mbere nawe yarahanganye na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaba vyaranavuzwe ko mu mugambwe indani hari harimwo inyurana ridasanzwe. Benshi baragize ico bashikiriza. Benshi baravye ivyatangajwe na Gervais Ndirakobuca, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho ubwiwe yigamvye ko yagize uruhare rukomeye mu ifungwa rya General Bunyoni. Mu kiganiro yatanze kuwa gatanu uheze, bakabona ko hashobora kuba harabayeho ugusubiza hamwe kw'ibihangange mu mugambwe, yoba abajenerali ndetse
mu mugambwe CNDD-FDD harimwo abajenerali bamye bashigikira uruhande rwa Bunyoni ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bitegure guhangana n'abakeba mu matora y'umwaka uza no gufata ingingo zotuma bagumana ubutegetsi. Wewe gira ico ushikirije kuri aya majambo yatangajwe na Reverend kuri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, cyane cyane kuri ibi yariko avugwa kuri Bunyoni mu gihe bizwi ko yari mu bantu bake cyane bari hafi ya General Arenguiyeme Bunyoni. Ufite subscribe canke sabone rero niba utari wafite nako kugira ngo tujikanwe nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. N'Umuhuza TV, Imana iba hezagire.